onu yemeza ko umunyarwanda Major Protais Mpitanya amaze imyaka 20 haronderwa n'ubutungane bumwagiriza ivyaha vya genocide atakiriho. Umwe mu bavugwa ko yatanze amakuru yaho ashinguwe n'umwana yarerewiwe. Ibivugwa nuko amakuru yatanze yo umwana w'umukobwa yatanze niyo yashoboye noneho kwemeza neza aho gutanga donc direction yuko ibintu byari bimeze, noneho izo nzego zishobora gukurikira, noneho amadokima yose yari ahari, noneho bishobora gutuma bagera kuri iyo mvu. Uyu ni Maître Henri Paul Ingabire, n'umunyamategeko w'umunyarwanda akorera muri Zimbabwe. Hino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu hafi y'amaradiyo yanyu. Ishiramwe mpuzamakungu onu yemeza ko uwitwa Protais Mpiranya yaramaze imyaka 20 haronderwa n'ubutungane atakiriho. Imva yiwe yabonetse mu gihugu ca Zimbabwe. Protais Mpiranya n'umwe mu bahoze bacungera Juvenal Habyarimana yahoze ari president w'u Rwanda imbere ya genocide yakorewe abatutsi. Yagirizwa ko yaragize uruhara runini muri genocide yo mu 1994 mu Rwanda. Umunyamategeko w'umunyarwanda Henri Paul Ingabire akora muri Zimbabwe ari mu babajijwe na onu kuri no dossier. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Byayaga bigunoganurwa ko yapfuye, ariko ntago abantu bibwiraga ko ashobora kuba yarapfiriye muri Zimbabwe cyangwa yarashyingwa muri Zimbabwe. Leta ya Zimbabwe ko ivugwaho kuba yaramukingiye ikibaba ko yari ibizi, bishoboka bite ko yahabaye akahatabarukira akahashyingurwa ubutegetsi ntibubimenye? Aho ngaho leta ishobora kuba yari ibizi cyangwa se enda harimo abantu bari babizi, cyane ko hari amakuru avuga ko ashobore kuba ngo yarakoranye nabo muri Kongo. Icyo gihe muri Kongo, mu ntambara yo muri Kongo, igihe u Rwanda rwafashaga abarobere bateraga Mzee Kabila, icyo gihe Zimbabwe yagiye gutamara Kabila nk'uko yari yasabwe na leta ya Kongo. Buri abantu bavuga ko hari amakuru avuga ko ashobora kuba yarakoranye n'abasirikare ba Zimbabwe icyo gihe. Ikindi kandi ko yarageze hano muri Zimbabwe agahindura amazina, akitwa amazina atandukanye n'amazina yari afite, n'igihugu akagihindura. Hanyuma urebye n'ahantu yari yarashyinguwe, njye mbona ku giti cyanjye leta ya Zimbabwe ishobora kuba itari ibizi neza ko ari hano muri Zimbabwe. Muri uko gushakisha Protais Mpiranya, amakuru dufite nuko nawe uri mu bantu yagiye ibaza amakuru bagira ngo bamenye niba ariho aherereye cyangwa hari ahandi aherereye, ariko hari n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bakubajije umwaka ushize n'iki bashakishaga batari bazi. Urebye ibyo babazaga, bashaka kumenya niba koko Mpiranya ashobora kuba ari muri Zimbabwe, cyangwa se niba abanyarwanda bo muri Zimbabwe bashobora kuba bazi ko ari muri Zimbabwe bakamuhishira. Ikindi bashaka kumenya byari kugerageza gushaka kumenya imibereho y'abanyarwanda bari muri Zimbabwe kugira ngo bagereranye n'ibyo bari bafite, barebe kuko niba bishobora kuba byabaha icyerekezo cyo kumenya niba Mpiranya yari muri Zimbabwe cyangwa adahari. Hanyuma icyanyuma nuko bambazaga nk'umuntu w'inzobere mu byerekeye impunzi n'amategeko, kugira ngo bumve niba hari ikintu wenda naba nzi cyangwa se nabagiraho inama mu byerekeye icyo kibazo cya Mpiranya. Ariko mu mwaka wa 2010 hasohotse igitabo Major Mpiranya ubwe yasize yanditse, yise Rwanda Paradis Perdu, les derniers secrets du commandant de la garde présidentielle de Juvenal Habyarimana. Ni ukuvuga ngenekereje mu Kinyarwanda nakita paradizo twabuze, amabanga ya nyuma y'uwahoze ayobora abari bashinzwe kurinda perezida Juvenal Habyarimana. Icyo gitabo cyasohotse mu mwaka wa 2010 kandi hari handitsemo ko yitabye Imana ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2006. Iyo tariki ikaba ihuye n'iyo umuryango w'abibumbye uvuga ko yabonye kumva ye. Ni iki gishya kirimo kitari kizwi mu myaka 12 ishize? Ndatekereza ko igishya cyaje nuko bashoboye noneho kubona ibyemezo ntakuka by'uko yapfuye naho yahambwe, kugira ngo urubanza bashobore kurufunga byuzuye. Kuko mu gitabo nubwo byanditsemo ko yapfuye icyo gihe, ntabwo umuryango w'abibumbye wari ufite icyemezo ntakuka cy'uko yitabye Imana icyo gihe. Ikindi kandi nuko hari amakuru avuga ko afite n'ikindi gitabo ashobora ngo kuba yaranditse kitari cyasohoka, kirimo ibyo yabonye ubwo yajyaga kureba indege Habyarimana aho yaguye
n'ibimenyetso byose byo bahasanze. Icyo gitabo nacyo bavuga ko gishobora kuzasohoka. Ayo ni amakuru twumva, tumaze iminsi twumva, dutegereje kuzareba koko n'icyo gitabo kizasohoka cyangwa kitazasohoka. Ariko kugira ngo iriya mva ye iboneke, ninde wabigizemo uruhare bwa nyuma kugira ngo umuryango w'abibumbye nyine nk'uko bivuga ubone ikintu ntakuka cyemeza yuko Mpiranya ariho ashyinguwe? Kubera iperereza ryari ryarakozwe n'inzego za Zimbabwe, baje gusanga hari umuryango wigeze kuba hano, bakekaga ko uwo muryango wafashaga Mpiranya. Noneho uwo muryango waje kubura uva muri Zimbabwe mu buryo butunguranye, ariko haza kuba umwana umwe w'umukobwa waje kuhasigara, ariko aza kuhava nawe ajya mu kindi gihugu. Ubwo rero inzego za Zimbabwe zagumye gukurikirana ikibazo cy'uwo mukobwa. Uwo mukobwa yaje kugaruka muri Zimbabwe mu mpera z'umwaka ushize. Aje muri Zimbabwe nibwo inzego za Zimbabwe zamufashe, zimuhata ibibazo kugira ngo zishobore kumenya amakuru nyayo. Ibivugwa nuko amakuru yatanze y'uwo mwana w'umukobwa ayo yatanze niyo yashoboye noneho kwemeza neza aho gutanga donc direction yuko ibintu byari bimeze. Noneho izo nzego zishobora gukurikira noneho amadokima yose yari ahari, noneho bishobora gutuma bagera kuri iyo mva. Uwo mwana w'umukobwa yari afitanye irihe sano n'umuryango wa Major Mpiranya? Bivugwa ko uwo mwana nta sano bari bafitanye, ariko ko famiye ya Mpiranya igombe kuba ngo yaramutoraguye muri Kongo bakamurera, hanyuma akaba ariyo mpamvu ashoboye kuba yenda ataranajyanye n'abo bandi ubwo bavuga muri Zimbabwe. Ubu tuvugana uwo mwana w'umukobwa aherereye he? Ari muri Zimbabwe? Yasubiye muri icyo gihugu yakomotsemo ari he? Oya, umwana nk'uko nabikubwiye yari yaravuye muri Zimbabwe, ubu ngubu ari mu Rwanda. Ari Paul Ingabire, umunyamategeko w'umunyarwanda ukorera mu gihugu cya Zimbabwe, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye namwe, murakoze. Leta z'Ubumwe za Amerika aho ubwicanyi bwabaye ndanse muri leta ya California, abategetsi bavuze ejo ku munsi w'Imana ko umuntu umwe yishwe, abandi 4 barakomereka bikomeye nyuma ya kurasa kwabaye ku isengero ryo mu manuko bwa California. Abategetsi mu butungane bo muri komine ya Orange, ako gace kegukira, bavuga ko abo bantu barashwe ejo ku w'Imana ku isengero ry'abapresbiteriano mu gisagara ca Laguna Woods. Umuntu umwe aza yaramaze gufungwa, kandi n'inkoho imwe yarafashwe. Yabo wapfuye canke abakomeretse bose ni abantu bakuze. Ubwo bwicanyi nyene bwarabaye no mu gisagara ca Buffalo, ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya New York, aha muri Amerika nyene. Hari ku munsi wa gatandatu abantu 10 baragandaguwe barashwe muri supermarché idandarizwamwo ibifungurwa. Abategetsi bavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatandatu bwari urwanko rushingiye ku rukoba. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko ubutungane buriko buratohoza ubu bwicanyi bushingiye ku rwanko rushingiye ku rukoba, yongera ko babwirizwa gukora kugira iki kibazo cateye igutu mu mutima wa Amerika kirangira. Uwakoze iryo bara yitwa Peyton Gendron, ni wo mu gisagara ca Conklin, ni muri leta ya New York, n'umuzungu, kandi abishwe 11 kandi 11 kuri 13 barashwe bari abo mu bwoko bw'abirabure. Perezida Biden yatangaje ko agendera Buffalo ejo ku munsi wa kabiri kuremesha ababuze. Ku mugabane wa Afrika, perezida yatowe kurongora Somalia ni Hassan Sheikh Mohamud. Atowe ubugira kabiri kurongora ico gihugu mu matora yarangiye ejo ku munsi w'Imana. Agiye kuzosubirira perezida ahasanzwe Mohamed Abdullahi Mohamed. N'amatora yarimwo abakandida 36, aho amajwi ya nyuma yagaragaye inyuma y'amatora y'abashinga amateka n'abasenateri yahaye Hassan Sheikh Mohamed amajwi 165 arenze ayasanzwe asabwa kugira umukandida yemerwe ko yatsinze.
abashingamateka n'abasenateri batoreye mu ihema i Mogadishu, ni mu kibanza gicungerewe cyane ku kibuga c'indege. Mu gihe ayo matora yari ko araba, harumvikanye ibisasu biturika hafi y'ico kibanza, ariko igipolisi cavuze ko atawahasize ubuzima igihe caturika. Nta ruja n'uruza rwari ku mugwa mukuru ejo ku munsi w'Imana, kuko igipolisi cari casavye abanyagihugu kuguma mu ngo zabo gushika kuri uyu munsi wa mbere. Aya matora vyitezwe ko agiye kurangiza injyane zishingiye kuri politike zimaze umwaka urenga zizingamitse Somalia, inyuma yaho ikiringo ca Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed kirangiriye mu kwezi kwa kabiri 2021, ariko nta matora yari bwashobore gutunganya. Muri Afrika kandi ni muri Mali, ejo kuw'Imana ico gihugu catangaje ko kivuye mu nteko z'ibihugu vyo mu burengero bwa Sahel ziriko ziragwanya iterabwoba. Igihugu ca Mali cavuze ko ari uko cakuwe ku burongozi bw'izo nteko ziswe G5 Sahel, zirimwo kandi n'ibihugu vya Mauritania, Chad, Burkina Faso hamwe na Niger. Umugwi G5 Sahel watanguye kugwanya abajihadiste mu 2017. Mali yisigura ivuga ko inama y'abakuru b'ibihugu vya G5 Sahel yari yatekanijwe kuba mu kwezi kwa kabiri 2022 i Bamako muri Mali nyene, yari guha Mali uburongozi bw'uwo murwi, ariko hafi amezi 4 ararangiye atagikozwe. Leta ya Mali ivuga ko ibihugu bimwe byo muri G5 Sahel bidashaka kwirongora perezidanse y'uwo mugwi wa gisirikare, ikavuga ko hari igihugu gikorera inyuma y'ako karere kigomba gukumira Mali, ariko ico gihugu nticatangajwe izina. Mali kuva mu kwezi kwa mbere iri mu bihano by'ubutunzi n'ivya kidiplomasiya yafatiwe na CEDEAO, kuko abasirikare bafashe ubutegetsi gushika ubu batarabusubiza abasivile nyuma y'amakudeta abiri ahitiye muri ico gihugu. Inteko za G5 Sahel zirimwo ibihugu abasirikare murambabarira hafi ibihumbi bita. Ayavugwa hanze ya Afrika ni ku mugabane wa Buraya, igihugu ca Finland catangaje ku mugaragaro ko cifuza kwinjira mu ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu burengero bw'isi ryo kwivuna umwansi hamwe ryitwa OTAN. Perezida Sauli Niinisto n'umushikiranganje wa mbere Sanna Marin babitangaje bari kumwe ejo ku munsi w'Imana ku mugwa mukuru w'ico gihugu Helsinki. Bavuga ko ari umunsi winjiye mu mateka y'igihugu cabo. Ikindi gihugu vyitezwe ko gifata ingingo nk'iyo ni igihugu ca Swede. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku wa gatandatu yavuze ko iyi ngingo ishobora gutuma imigenderanire hagati y'ivyo bihugu iba nabi kandi hashobora kuvamwo akaga. Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye.